abantu benshi baribuka ko inyuma y'amatora mu 2010 kuvaho umugambwe FNL wo kwa Agatongwasa uviriye amatora, ico gihe hadutse ibintu vyo gufata abanywanyi b'uwo mugambwe. Kenshi wasanga bifata abarongoye umugambwe mu ntara, mu makomine, ku mitumba, abarongoye urwaruka. Rero umuntu yahamagagwa ku telefone, mu nyuma ikiziga bagitora ahantu ku musozi, ikiziga bagitora ahantu mu mwonga, hirya no hino ugasanga ibiziga vy'aba FNL biguma bigwira. Ubu naho ivyo turiko turabona, akanya kose uzumva ngo hariho umuntu anyurujwe, uzumva ngo hanaka ngo hariho umuntu yahagaritswe, uzumva ngo hariho umuntu babuze iyo yagiye. Wabaza baribo no muri kino gihe ukumva ni abanywanyi ba CNL ya Gatongwasa nyene, hakabamwo n'abanywanyi ba MSD, n'abandi atavye imigambwe usanga iriko iravugwa ko barimwo muri kino gihe. Umuntu rero arashobora kubona ko hariho isano, mugabo umuntu akabaho n'ibihushane. Ibihushane nuko mu 2010 ibiziga vyaratorwa vyaraboneka n'inyuma yaho, ariko muri kino gihe abantu baranyuruzwa ntawumenya iyo bajanywe. Ico nico mbona ko bitandukaniye ko gusa, nayo ubundi mbona ibiriko biraba bifise ishusho rinini cyane. Hanyuma uravye insiguro ishobora kuba iri nyuma yavyo, mu 2010 umva aho twari tuvuye mu matora nyene, kuko vyarabandanije 2011, 12 gushika kuri 13. Intumbero yaboneka kwari ugusambura gose imizi n'inkingi z'umugambwe FNL ya Gwasa, kuko batinya ko uwo mugambwe ushobora gukomera, bagasanga mu yindi myaka barahiganywe, bashaka guca amaboko Agatongwasa abura bakoresha mu gihugu hagati. Hanyuma n'abantu baba FNL batinye, babone yuko kuba mu mugambwe bishobora kwakwegera ahubwo batere bahungira muri CNDD-FDD. Nivyo vyaboneka ico gihe kwari ugutuza aba FNL no guca inguvu uwo mugambwe.